izi nteguro z'amafaranga leta ikoresha zo zirasohoka kare. Nk'iyo nteguro ya 2023 ishira 2024 yabwiriza kuba yarasohotse guhera nko mu kwezi kwa gatatu kwa kane. Nicegeranyo cerekana ingene ubutunzi bw'igihugu bw'ifashe muri rusange tukabibona. Iyo nteguro isohotse kare ituma abarundi nabo nyene baza baragira ico bayivuzeko, bakavuga ibibazo bashaka ko byoje imbere, ibibazo by'igihugu, amafaranga n'ayabo n'uburenganzira bwabo bwo kumenya ibigira bije imbere, ibibagoye no kuzobisuzuma ingene bija mu ngiro. Nk'ubu iyo nteguro ucubona yuko ntirasohoka ku rwego rusanzwe officiel bw'abahandi, ibisabwa guhera nko mu kwezi kwa gatatu kwa kane twateza kwa twifise ko turaba ivyo leta izoshiramwo ibyo tukagira ico tubivuzeko. Mugabo ubunyi ntirasohoka. Hari ikindi ca kabiri bavuga bati une meilleure programmation budgétaire, no kuvuga turakene kuza turabona tuti mbega mu myaka 5 leta ishaka gushika kugira utegure budget y'umwaka umwe ubufise nk'ishaka gushika mu myaka 5 cyo bita dépenses à long terme. Ati myaka 5 twatwubatsi twatwubatsi ibi nibi none ubwo ku mwaka turiko turafata iyo ntumbi. Iyo ufashe ugenda uragira budget annuelle atantumbera ufise yo muri kazoza, hari usanga ni kuragira utazi yuja bya bivuga tuzi yuja. None dusaba ko leta isubira kuzira twereka tuti mu myaka 5 mu myaka 6 twifuza kubibi vyaraheze, ku myaka 3 twifuza reka tureko kuri bijani were rero zigenda zikurikirana zija muri yo logique, zija muri inyo ntumbero. Ica gatatu nuko ama projet ya leta ahari yoza arigwa neza. Biraje kubona avuga ko mu Burundi ama projet yacu atigwa neza, arongorwa n'abatabishoboye, ateba kuja mu ngiro. Mwamubona ingana amafaranga rimwe asubira inyuma. Iyo ngiro twoyisezerera. Twarashinye umushikiranganje wa mbere twigore yatanguye mu kwiba mugabo habeho ico twita feuille de route shash y'ingene ama projet ya leta abayajera abayaza kuyatunganya babishoboye bajaho, nyimba ari bibazo, nyimba rukurondera bishoboye, nyimba rukurondera bo hanze haba amacritere n'ingene baza barivura ngene bari ko barakora. Ntibigume muri vya bintu byuko tuvyabiriza mugabo hafata ingingo ziboneka. Ikigira kane nuko leta yoza iramenya ubutunzi bwayo bwose aho buri, nyimba ari amatere, nyimba ari imitahe ifise mu mashira hamwe, ubwo butunzi bwose bukamenyekana ikabuharura kandi bukaharurwa neza professor. Uko urabona neza mu bigega bimwe byagiye birasohoka yuko usanga ubutunzi bwose leta ibifise budashobora guharurwa neza ngo ibumenye.